Aze none twagiye inkuru iravuga ko muri Ethiopia umugore yibarutse abana 5 bose mu gihe yari amaze imyaka 12 atabyara, yarabuze urubyaro. Reka turebe inkuru muri make, inkuru irambuye uko ivuga. Umutwe w'inkuru nk'uko tuyikesha BBC bivuga yuko Ethiopia umugore yibarutse abana 5 icyarimwe nyuma y'imyaka 12 atabyara. Nk'uko mukubona ku mashusho ngaba abana 5 bana n'abana b'ibisore. Biravugwa yuko umwe ajya afite ikiro n'amagarama. Umva abana 5 bose Imana yamwishumbishije. Reka turebe muri make uko bivuga. Umugore yibarutse abana 5 icyarimwe mu buryo budasanzwe mu karere ka Harare muri Ethiopia, ni nyuma y'imyaka 12 arondera kwibaruka ariko yarabibuze. Bedradem yavuze ko we n'umugabo wiwe banezerewe cyane no guhezagirwa n'abana 5 icyarimwe, kandi uyu mugore afite imyaka 35 yibarutse abahungu n'umwigeme umwe ngo n'umukobwa umwe. Bose bakaba bafite amagara meza nk'uko ibitaro bya Hiwos Fana Specialized Hospital byabimenyesheje. Yabwiye BBC ati sinshobora gusigura umunezero mfise mu majambo. Yibuka ko yari yuzuye agahinda n'umubabaro ashakira amasengesho yiwe yumviswe. Yari afite agahinda kuko atabyara, ariko ubu ngubu ari mu munezero Imana yamushumbishije. Nk'uko mubibona dore ngabo babana ku mashusho murimo murabireba. Uwo mugore n'uwo nguwo muramubona rwose nyuma y'imyaka 12 atarondera abana bigeraho